urazi kwera nk'umugabo apfukamye ni wa muhungu we Cheval ndazi yuko ukunda gukomorana aho ingo basi tujane bakwigisha ati n'iryari abarundi bakomorana kwera burya imikomo inkato biri mu mico y'ikirundi kandi bifise igihe cyavyo na jisi yatwara mujanye narabibonye aroga amazi y'amashuha amazi yacu acaronka umugabo w'umuki w'umuzungu acayikurako imivumo urayibona izi ni ngoma baratwigisha ati n'iryari ingoma urazi yuko ingoma mu ntambara itavuga oya ego urizi ubona ibi turi mu gihe cy'amahoro n'umutekano ingoma mu ntambara ntizivuzwa ubwanga umuduri indono nikembe iyo ni indirimbo yanyu ingo dutamba dego n'amayaya akanyarusizi n'agasimbo Alvin Smith akaba yarambaye impuzu z'abatimbo afise amadredi tugomba tumusabira ikigongo ngo twagisabiye Nerinati ari mu gasho ibyo bintu wagiye kwambara madredi wambaye impuzu z'abatimbo ariko bavyita gutoteza imico n'akaranga wowe ugiye n'ibidredi yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr Vibe. Nkuko mibona ya Gatech yamaze kwishikira mu kibanza ciza muramubona ni Simbizi wa Semavumba. Yego umusaza papa unapendeza sana. Asante sana. Unapendeza sana. Asante. Kagaga kumpere ku maguru akwerekana ukuntu berewe. Simbizi wa Semavumba. Yego niwe yatuzanye muri kino kibanza ubona gitagasa. Umusaza ariko aragendagenda mu gihugu ciwe ca Nyaburunga, igihugu ubona yuko gitagase kiriko candika amateka. Yego Simbizi wa Semavumba inyuma yo gutembera mu ntara zitandukanye ico mwitiriye tuduge cyateguwe na Rinox Music Company. Yego Rinox Music Company. Yes muri kano kanya twaje hano ingoma zatanguye kuvuga, ndavuga ingoma apana zimwe z'igihugu, ingoma izo umuziki. Yego hano rero tuzanwe niki? Aha turi ni kuri ikibanza cyitiriwe ukwikukira kwanza. Yes sivyo? Iba ita Boulevard de l'Indépendance. Yes iri barabara ryitiriwe ukwikukira nkuko twagiye turabishikiriza mu ngendo zose twagize, twagombye twerekane ukwikukira ku Burundi nyako. Mushobora kuvuga yuko wikukiye udafise ibyo uhagaciro, udafise ibyo igihugu cyawe gihagaciro byawe kama. Niyo mpamvu twarajanye abo twashoboye kujana, barabonye ifi zacu, barabona imico yacu kavuye, barabona intambo zacu, imbyino, barabona ingoma yacu. Ivyo rero byitwa ukwikukira, bikaba biryoshe. Tubigize n'imbere y'ikibuga cacu Stade Intwari. Urabona yuko iki kibuga cyitiriwe Intwari. Urabibona ni ikibuga cyitiriwe Intwari. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti no munsi rero nukwigina isabukuru yitiriwe isoko ry'umuco, imico y'iwacu, imico kama. Yego kugira mutanguze ico kintu. Yego kugira mutangure kwerekana ivyo birori. Yego no kwerekana ibikorwa by'igihugu n'ibibanza bitandukanye. Yego mbe mwafatiye kuki? Bafatiye mu kwikukira. Ukwezi kw'indwi niko kwezi Burundi bwiswe Burundi. Kubera ico gihe haduga ibendera ry'ikindi gihugu. Yes haraduga ibendera ry'ababirigi, ababita batimbo. Yes abita batimbo. Abo n'abatimbo twarabonye wambaye n'umwambaro wabo. Umwambaro wabo narawambaye. Nuvuga neza yuko ukwezi kw'indwi niho Burundi bwiswe Burundi. Yes sivyo? Uno munsi witwa Umurundi kubera mu kwezi kw'indwi mu 1962 niho ibendera y'Uburundi bwacu ry'umubirigi ryamanuka, hama iry'Uburundi riraduka. Yes sivyo? Rero ubu mu mpera nyene z'ukwindwi niyo mpamvu ino minsi ibiri goro no mustariki 30 nejo ari musi wahariwe kwerekana ivy'akaranga ku Burundi gusa. Ivy'akaranga ku Burundi. Ama mu kwezi k'umunani mwidagadura. Nivyo vyaheze.
nk'umusaza simbizi kubona muri bino bikorwa by'igihugu yego waserutse uzana n'abandi ba influencer ibi vyateguwe na Linox Music Company none nawe wabicemwo gute none nuzi yuko nuko muhinga mugenzanje atari ngaha twebwe twemeye kubi vyabona by'ibintu byose bizoza bihereza agaciro umurundi yes hano turiko twegereza ingoma ego ni ngoma aho ubona mwateguye bino bintu bitayigomwe mbega umuntu atarashika uwo mubwiriye umuntu atarashika ahubwo yonyaragasa kaza kwirabira bino vyiza aze kuraba rero ico bita evenement culturel sivyo aze kuraba ico bita imico kama mushobora kuvuga imico kama utavuze abatimbo ivyo niwe turiko turazamwo kandi urabona yuko bose bari miguru wazi nkanje nta mutimba avuze ngoma yambaye ibirara kiraze kazeriza Jendo murundi witi sopeti basokuru babicamwo umusaza simbizi wa Semavumba ego ibintu bibiri bitatu bitanu ibyo ari byose yipfuza ego agomba dusangize yigiye mu rugendo shure yarari icambere nuko abarundi barakunda uburundi sivyo yes barakunda imico kama yabo sivyo hari harabuze abantu bo biha agaciro hari umutama twigeze kuyagambira yuko isabukuru mweniri byigeze kuba mu 1970 mu 1970 ndibaza ku bantu babonye ingendo twagiye turagira haba Imwaro Gasumo abo twajanye Burunga abo twajanye Gitega aba influenceurs bose barabona neza yuko nta mpamvu nimwe yo gupfukama nta mpamvu nimwe yo gupfukama ibintu nyamukuru twabonye nuko hari impamvu nyinshi zituma tudapfukama zituma tudapfukama umuntu agomba ko dufukama jakumurira urumva twarabonye ryari aba influenceurs bamwe bapfunze abandi barahunga bigaruka bapfukama okay baza bapfukamye pfukama kubera ibintu baba bakoze urabyumva yes ugasanga wewe hari ama content twarabonye ko ari izindi content umuntu yokora warabivutse hari ibindi bintu umuntu yovuga mukaja mu nzuzi ukaja mu kandi ukaronka views urabyumva mugabo nukora ibintu uzejo yuko uri umuntu w'umugabo twahora twemera urazi kwera nk'umugabo apfukamye ninde sasa hariho hariho abantu aho uvuga ati none ofete burya urinze ufukama uba wabuze ibindi uvuga kandi byuzuye maka ukora ibintu bizotuma ejo babona ati none uyu ni wa mugabo kweli naho uciye bavuma Simizi wa Semavumba meze neza ukivuga babonye abatimba ivyo bintu neza na neza natahuye uwo bita Cheval ego General Rupfu ego doretse kubona yasavye imbabazi ego kandi mu bagenzi ba hafi biwe urimo ego tuvuge ko Simbizi wa Semavumba bifise mu ruhara rwo kugira iki rwa Cheval kugaruka gasaba imbabazi mu gihugu cyacu mu bisanzwe yasabye imbabazi kubera naramuhanuye kenshi ni wa muhungu we Cheval ndazi yuko ukunda gukomorana aho ingo basi tujane bakwigisha ati nijyari abarundi bakomorana kwera burya imikomo inkato biri mu mico y'ikirundi kandi bifise igihe cyavyo sahari wose uza gukomoranira urumva ico rero nico kintu Cheval cyamugoye oya ni cyamugoye ni kwa kudadaza nabati wa mugabo igihugu turimwe gifise amategeko raba nk'intore wabonye intore zamaze kwishikira bamwiteye MC Sadiki bamwiteye MC Sadiki urumva yes rero iyo uzi yuko ukunda gukomorana hari amasaha bakomoranira niyo mpamvu rero Linox Music Company yacitegura ico bita urugendo gwiswe tuduge
sivyo urugendo shure kugira tumenye ati none ngo none bakubone intore cyangwa tukwerekane intore. Ibi rero nivyo tugomba tumara iminsi 3 twinjoying ibi vyiza vy'iwacu nibi iteka ryacu agaciro kacu agatekaho kamye agaciro kacu. Uracari kuri Chevari impanuro wazimuhaye aranka kunyurwa na jisi yatwara mujanye narabibonye aroga amazi y'amashuha amazi yacu acaronka umugabo w'umuki w'umuzungu acayikura ko imivumo na Sheva yarambwiye ati Sheva wowe ukunda gukomorana ingo ndakwereke ndakujane turafise abatama bazi kahise k'igihugu turafise abatama bazi amateka uravyumva ingo bakwigishe ivyo bintu ukora sikuvuga ngo ni bibi uravyumva mugaba kwereke ati nijya ibikorwa uravyumva n'ahantu bikwiye gukorerwa kuko uno munsi isi yaramaze isi yarateye imbere sivyo isi aho yateye imbere dufise iterambere ngende social media yaramaze kuza sivyo byose turabirekuriwe mugati byose bitugirira akamaro d'après la Bible ivyo nivyo muri Bibiliya nuko vyanditswe byose turabirekuriwe ariko si byose bitugirira akamaro. Social media turayikoresha rese ngizi nga mugabo ivyo ugiye kuvuga bifise umumaro ubifise uwaye umumaro urankereye urumva ivyo ugire kuvuga bifise umumaro yari niyo mpamvu rero iri sabukuru giswe Source of Culture ari ikigwa ku muntu wese avuga ati menya ati uno munsi turi muri 2024 sivyo turi muri 2026 plutôt muri 2026 ndekuriwe izi mbuga iri terambere mbane naryo gute nataye umuco kama kandi murabana neza terambere twari kumana mugabo Uburundi butatakaye bya bintu ngerageje kumufasha yego bajya ba influencer ni benshi urabazi kandi bamwe ni batoyi bawe yego harakenewe inyigisho ziko biri erega inyigisho uno munsi twebwe twarize habwo rero n'abandi turabamagariye baze kuri stade batubaza ati mwiziki kugira ngo uno munsi amenye ngo je nimba ndiko influence ibiki biga bijanye n'iki. Izi rero ni ngoma murazibona ubu n'ubutunzi kama murazi ko ingoma twaragiye no muntu uze mu gishora baratwigisha ati twarigishijwe ati ingoma zaje zivahe urayibona izi ni ngoma baratwigisha ati nijya ari ingoma mbe urazi yuko ingoma mu ntambara itavuga oya yego urinzi ubona ibi turi mu gihe cy'amahoro n'umutekano ingoma mu ntambara ntizivuzwa wambaye ufise amadredi kirazira kuvuza ingoma aha wambaye costume kirazira kumbe haro byinshi tutaye tu none okay muri bage batimba ufise amadredi singabaye mugabo arimesheje kidingi mugabo idredi ibe bese babimenye ugashobora nka gwishevare ngugo rurado ega baracyafungwa baraca ariko nawe warakomorana simbizi ega jewe ndazi umwanya wo gukomoranira ndabeje gamuze gukomorana imikomo icyo bita imikomo n'umuco w'ikirundi imikomo yabungere birimwo samakosa mugabo urukumenya ati dukomoranira he yari yesi bibi simeza ariko aratangira none wako wubatse je ko nubatse no chanza ngaha muri amabanga nuko nubatse no chanza ngaha nibishoboka tange ndafise yo bibera nawe yavuga n'ibintu byo mwibanga ibanga si rya bose niyo ngorane erega ni nkuko ndakubwiye ni nkuko ndakubwiye yuko
dufate nk'ubu nka Cheval nabiga bishatsi vyiwe aciyaza ngaha yambaye iz'abatimbo baramubonye bamufunze ngo urumva ngo bamuhoye ubusa nta nyigisho afise. ariko Cheval Ndebuka waramuhanuye na karoro ndaguhaye niyo mpamvu twifuza yuko abantu bose boza ngaha twinjoyingire hamwe imico kama y'u Burundi. Simbizi ego tukiri kuri Cheval, Alvin Smith nawe aheruka kuvuga yuko aje guteza imbere igihugu ciwe turamubona no mu mwambaro w'abatimba. Alvin yego naye mishatsi afise dread nico nagomena ko afise dread yakoze ikosa afise dread yambaye impuzu z'abatimba. Yes aragowe arafunzwe ariko navyo yarafunzwe biramusha none igihe twababwira baze twige yarihe kandi waragiye wowe muciye ugwa pirate. Simbizi ariko bino bintu bizojana benshi mu gasho tuzomusabira imbabazi ariko naze yiga menya ati ukeneye kuba umutimbo emera wimwesha igipara. ari naco gituma wahinduye kwafi umdanga umuduri indono ni kembe. Iyo ni indirimbo yanyu ingo dutamba dego n'amayaya akanyarusizi n'agasimbo. Simbizi aratweretse umwambaro w'abatimbo mugabo ndagusubiriyemo. Alvin Smith akaba yarambaye impuzu z'abatimbo afise amadredi tugomba tumusabira ikigongo ngo twagisabiye Nerinat ari mu gasho bimwe zarababwira ngo ntiyapfunzwe ije nagiye kumusabira ikigongo ari mu gasho urabyumva. Cheval ndamubwira ati Cheval taha none ndamubwira ati rero aho vyiza rero ndera umuvyeyi wanje Maître Muvayo nawe kandi niwo waciye kutabariza na ntuze na Nerinat yego kiyagiye ntiwatujanye kwa Muvayo ubwa mbere igihe avayo yiyemeje ko atazosubira gukora ivyaha mugabo igihe Jisi yafungwa yatoteje imico kama Jisi na Neri baramucakiye Nerinat ubu rero uwundi bushya dusabira ikigongwe Alvin Smith. Alvin ibyo bintu wagiye kwambara Madrid wambaye impuzu z'abatimba ariko Alvin nawe yaharugwa mu bantu badafise bavyita gutoteza imico bavyita gutoteza imico nakaranga. Wowe ugiye n'ibidredi nk'uyu musore ntubona amagaba bayavugije ngo bambaye costume mwaka wose batavuza ingoma umwaka ngo niterambere ngo nabo ngo niterambere bazanye. Ariko Simbizi doratona abazungu bavuye mu bihugu byo hanze bigina ingoma baga n'abashitsi uramuhereza gakozako mwacha bandanye mugabo nitumureze umwambaro nkujya ivyuwanyuze wowe ubihonyanga ubibona shagunyanga imico yiwanyu uramuhereza umurisho agakozako yego rero duhamagarira abantu baze kuyiga ubu rero ikintu cya mbere kiryoshe nuko ubu imico kama y'u Burundi ngo mbigira agaciro ubu content ni z'imico gusa na cyane ko umuhinga mu byo kurira indege yaje ubu ni imico kama gusa nta kirengeye ico. Simbizi tugana ku musozo tugomba dutumirira abantu nibanyaruke nibaze ari benshi. Uyu munsi kanuni twaje mu biki ejo tuzoba tuje mu biki? Uno munsi ejo ni exposition culturelle gusa sinzi ngo ndabereke ngo ndabereke mwabonye ingoma mwabonye abatembo yego reka ndabereke nibindi sawa umanze dutembereze gatoyi yego ndabatembereze kugira ngo ndabatembereze gato hanze twereka abantu ivyo turimo ndabereke gato mutahura ivyo turimo amazi masafi yamaze kuza iziri ngabo z'igihugu afande komera iziri ngabo z'igihugu turazibona nababwiye yuko ingoma mu byo twize twigishijwe ntizigera zivuzwa mu ntambara oya urinzi wa ingoma rero zaje nuko abaramaro n'umutekano sivyo kandi sagasesheshwa rumuri murabona igihugu cyacu nivyo rero ngoma ndakwereke hari ibintu bitandukanye buge rero turahamagarira abantu baze reka ndabereke
nizere ko no content muce mwishira ko ubunyene. Ubunyene. Reka ndabereke rero. Twe ntutuzi. Reka ndabereke. Ibintu bigezweho. Maze aha Bujumbura igomba iberenga ni sawa. Urabona uduseke. Urabona? Utu n'utuboro urabona yuko nawe kubikamwe utuntu urabibona bamwe babandi mu maresitora turi mu mugambi wo kwiyamiriza amashashe bimwe bitonona isi urabona yuko kandi kararamba urabona ko ari sawa wala ko ndakwereka ibiza kubera ngaha wambaye ijati iyi minsi ni tuzokwiga niki urabona nkaweruka ikirago ryari agakika keza sivyo urabona ibi byose ni ibintu bikozwe kama ikindi cyakunze urayibona rero abantu bose baza kuza ngaha bagomba baze kuraba ibintu kama kandi ngaho ushikugura ugaca wigira nta birebire kandi ngaha bashira kuri prix normal inanga urashobora kudushira mu nzi wawe byose urabona ibi ni ibintu byavuye mu bwenge kama bw'abarundi buga n'ubwenge bwacu n'ubutunzi bwacu salama boss ubwenge bwo gukora ibi n'ubutunzi ko n'umuro byakozwe n'abarundi n'ubwenge bw'abarundi babwabikoze n'ubwenge bwacu n'imari kuko uno munsi hariho incabwenge zacu ziriko zigenda mu bindi bihugu kuja kurondera amafaranga mva makungu navyo waruzi ubwenge bwacu nabwo n'ubutunzi kama dufise niyo mpamvu no mu rugendo shure twaratembereye ikigo cy'Irusi kugira twerekane aho igihugu kigeze bigomba biguruke urayibona nk'aba urabona ko ari ibiseke urabona ibiseke kila kitu isekuro kuko isekuro ryayo isekuro unumuhini apana bya bindi by'abasani bacu bashibaririmba ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngo umuhini umuhini twebwe umuhini ni umuhini tuvuze umuhini n'uyu ngugo urusyo urayibona aha ibi nibyo baza kuraba ntibibaze ngo baza kuraba ibindi sibyo ibi nicara ku kirago manze ndakurabe sibizi wicaye neza ku kirago mushinga ngirira turaba ukuntu berewe nguwo ndabiraba arazi n'ukuntu bicara ku kirago simbizi wasema vumba icara na wewe icara uri umusirikare yamucara nk'umusirikare ni ntore icara intore bari abasirikare b'umwami yego je umwami se mavumba nibaza bara iyi niyo festival ya mbere yo kwerekana gusa abandi bamenyereye berekana ibi twebwe ni ibi nimuze kuturonderera mu bindi festival yacu ihagaze kuri ibi